burya kwama umuntu araba amakuru biramubabaza mu bwonko mugana agomba ndakumenyesha yuko ngaha hari ukuri kwa none nikone dutanga ego wa mwake ndagaruse kazi n'abantu twalinje imbere Dieudonné uri mushasha nibagira kugira like subscribe share utari mushasha naho nibagira kugira partage kugira mugenzi wawe nabonye nashobora kumenya ukuri aho kuri kwera nta handi nahanyene ego ino munsi tugiye kuyaga ibintu ndibaza uzi biriko biraba mu bihugu itandukanye mugani ni mu bihugu bitatu oya ni bine hariho America US hakaba hariho na Ukraine hakaba hariho na Russia hakaba hariho na North Korea arico n'igihugu gishasha kivyinjiyemwo mugani ikintu bagomba ko womenya nuko ibi bintu biriko biraduga kubera ivyo umugabo yagize umugabo Joe Biden umupresident wa none wo muri Amerika agomba kuva kwirangiro ryiwe hanyuma hajeho Donald Trump rero jewe ikibazo aho caje nahanyene kubera hari aka video tuza kuraba Trump yagize kajejwe n'ibi bintu nyene biriko biraba kubera Joe Biden ari wene ari umupresident wa US mwaka kanya hasigangira nk'ukwezi ninusa ukwezi gusa kugira ave ku kiringo ciwe kugira ave ku butegetsi mugani imbere yuko ava ku butegetsi ibi nivyone agiye kwadutsa nivyone agiye gukora ego ibintu vyari biremvye muri Ukraine na Russia izo gwano ziriko ziraba mugani umenga nawe aciye ashiramwo ibintu ivyongereza kuko ngira agomba yigire urumva ivyo asigarije uza aba umupresident ari wene Donald Trump urumva ni ibintu bikomeye kandi nawe yifuza ko izi ntambara ziriko ziraba mu bihugu bitandukanye bari muri Middle East Hamas na Israel hamwe na Ukraine na Russia ko vyorangiza kubera vyose ni ngwano zimara abantu basanzwe abantu atana kimwe bibaraba rero kugira ivyo bintu bigendeke kugira ivyo bintu bishire mu ngiro urumva imbere yaho Joe Biden ivyo agize nivyo bigiye kwadutsa ibi bintu mugani wocu uvuga ngo ati ngo ni kubera North Korea yinjiye muri Russia kagenda gufasha Putin kugwanya Ukraine hanyuma ngira nawe Joe Biden agezaho nyamba ari uko biri hinge nanje shigikire nkuko ndahora nshigikira Ukraine ndabahe uruhusha rubemerera yuko bokoresha imiso zigenda kure zishobora gushika hagati mu gihugu ca Russia ego nivyo birashoboka mugani sinzi ko ivyatanguye mbere ari ivyahe mugani kuba yemeje ivyo bintu urumva ni hamwe nawe uca wiyumvira yuko burya ingwano ntiri hagati ya Ukraine na Russia hubwo iri hagati ya leta zunze ubumwe za Amerika hamwe na Russia hanyuma battleground ahantu bariko baragwanira akaba ari muri Ukraine nikone wovyibaza nikone nanje ndovyibaza mugani ingorane aho ziri heshi urumva US ni igihugu gikomeye mugani cinjira mu bintu vyinshi kiri heshi urazi yuko igihugu ca US arico ni gifise ibibanza vy'ingabo vy'abasoda mu bihugu mu bice bitandukanye kw'isi ego mugani tutaratangura hinga tumanze twumvirize aka video Donald Trump yakoze. The situation in Ukraine is very dangerous, explosive and escalating by the day. Joe Biden's weakness and incompetence has brought us to the brink of nuclear war, and now Biden is doing what he said 10 months ago would lead to World War III. He is sending in American tanks. It's far past the time for all parties involved to pursue a peaceful end to the war in Ukraine before this already horrific catastrophe spirals out of control and ends up leading, indeed, to World War III. And this would be a war like no other war, because this would be a nuclear war. As I have said many times before, Russia's invasion of Ukraine would have never happened if I was in the White House. Not even thinkable, not even a possibility. We must end this ridiculous war and demand peace in Ukraine now before it gets worse. And believe it or not, it would be easy to do. It would be very easy to do. Ubwa mbere na mbere ico ngomba ko womenya abene gihugu batoye Donald Trump kubera hari ibintu byinshi yabemereye ko yoshira mu ngingo abaye kwico giti c'ubupresident nta bindi muri ivyo nivyo guhagaritsa ago kuraba ngene yorangiza izo ntambara ziriko ziraba mu mahanga zatewe wosanga mugani n'izindi zatewe ni mu nzira zo gufasha ibindi bihugu asanga izo ntambara ziguma ziduga ntizigabanuka rero kugira wene abishire mu ngingo yuko yohagaritsa izi ntambara zigahagarara zikavaho abantu bagasubira mu mahoro bagaheba kwicwa kubusa urumva yagomba ko niyo yaje ku butegetsi ibintu azobigwanya zogenda nyambashikira Putin bakayaga ngene boshobora kuza
hamwe bakazana amahoro mw'ico gice cyo muri Russia na Ukraine. Hanyuma Biden nawe ivyo bintu yakoze byo kuzana ngo ati byo kwemeza yuko Ukraine ishobora gukoresha aya mamiso aho ibintu vy'amaroketi vy'ingwanisho vy'amabombe kugira bishike mu gihugu ca Russia. Urumva ivyo navyo bica bizana izindi ngorane. Ubwa mbere na mbere ndaguma ndakwibutse yuko mu bihugu vyose ngaha biri kw'isi ni ibihugu gusa 9 bifise ibigwanisho vya kirimbuzi, navyo nta bindi bihugu ni Russia, United States, China, France, United Kingdom, Pakistan, India, Israel and North Korea. Urumva ivyo bihugu vyose bifise ibigwanisho vya kirimbuzi, mugani ibindi navyo bifise. Urumva izo ngwano aho iyo ngwano bavuga ngo ati ni ngwano y'isi yose ya gatatu itewe, urumva ni ibintu bibi vyoba kw'isi nzima. Ego ndakwibutsa kandi yuko ubwa mbere na mbere Donald Trump akiri ku butegetsi ngaha muri Amerika nta bintu vy'intambara vyariko biraba. Ego naho vyariko biraba si ibi vyatangujwe nawe aho vyatangujwe mu kiringo yari umuperezida. Rero kuvuga ngo ati ngo azosubirako hanyuma abirangize, urumva ni ibintu bikomeye kandi je ndifuza ivyo bintu ko vyoshika yuko izi ntambara zorangira. Yazirangije vyoba vyiza, mugano urumva ko Joe Biden yaciye ashiraho intambamye ikomeye cyane yo kwemeza Ukraine yuko yoshobora kurasa muri Russia hagati yaho ku nkombe, mugana akaba yinjiye. Urumva nico gikaca kizana ivyumviro bitandukanye kuri Putin ingene nawe ashobora kwerekana ubukomezi bwiwe. Namvo yuko na North Korea nayo nyene yinjiye muri Russia gufasha kugwanya Ukraine. Urumva iyo ntambara ucumenya ngene imeze aho ngene panze ni US ibiri kwiraca muri Ukraine, mugano ugasanga North Korea na ntuze na Russia n'abantu bagiye hamwe kubera urwansi barufitiye hamwe kugira bagira ivyo bagira. Urumva ivyo bintu biratahurice. Rero aho ingorane ziri nta handi ni ku muntu asanzwe, ku munyagihugu asanzwe, ku muntu agomba kwiberaho mu mahoro, ku muntu agomba kubona akazoza k'umwana wiwe, kubona akazoza k'abavyeyi biwe, kubona akazoza kiwe nawe nyene. Mugano kumva ngo ibintu biriko biraba gasanga bizanye ingorane n'umutekano ku muntu wari we wese ahatuye n'ahatoba ari mw'ivyo bihugu biriko biragira izo ngorane. Mugani nawe urumva yuko atari ibintu vyiza, atari ibintu bisanzwe, atari ibintu bishobora kutababaza umuntu wari we wese ahatuye kw'isi nzima turiko. Ni kuba North Korea yinjiye muri Russia nayo nyene urumva ntizoshobora gutaha ata masase irashe. Urumva ni ibintu bishobora kuzana nkuko bavuga ngo ati ingwano y'isi yose ya gatatu. Urumva izo bitanguwe na Russia na Ukraine, mugano ugasanga North Korea yinjiyemwo na bijya vya Israel na Hamas, Palestine byose bikaca bijamwo. Urumva n'ibindi bihugu bikaca vyanduka kubera hariho izindi nzego aho ibindi bihugu bifatanye mu gihe ikindi gihugu gitewe, ugasanga isi yose iri mu ntambara. Ego ndakwibutsa ngo ati burya ngo aho isi iri kirajana ahantu hagoye. Urumva biragoye gutahura vyose. Urumva makuru gatahura bica bibabaza umutwe, bikababaza n'ivyumviro vyawe, bikababaza maze n'ubuzima bwawe kubera ibintu biriko biraba nk'ibihugu vya mbere vyateye imbere, ugasanga ivyo biriko birazana ingorane. Urumva bibuza umutekano n'ibindi bihugu mu buryo bwari bwo bwose. Ni ibintu bidasanzwe mugani biriko birashika. Rero ndizere yuko Trump niyo yagenda ku presidency niyo bamuhaye igiti ciwe, naho Joe Biden yagize ibi bintu ngo ati ngo ahe uruhushe Ukraine kugira ishobora kugwanya Russia, hanyuma North Korea nayo ikaba yinjiye muri Russia gufasha kugira batere Ukraine. Urumva vyose sinzi ko azoshobora kuzana kubanwanya hanyuma kazana umutekano hagati y'ivyo bihugu, hanyuma ibintu bigasubira nkuko vyari bimeze. Vyose ni kubishira imbere y'Imana kubera vyose niyone easy iyo biriko biraja. Hanyuma ka video karaka ndizere yuko hari ikintu wavanyemo, atana kimwe wavanyemo nta ngorane. Mugani wavanyemo ikintu bagiye kugira like, subscribe, hanyuma ugire na partage kugira mugenzi wawe nanye nashobora kumenya ukuri aho kuri kubera n'ahandi n'ahanyene. Tuzosubira kubona niyo twabonana.